Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo uhoraho yaturemeye kugira ngo tugihezagirirwemo, igitondo cyo kuwa kane mwiza, wa kane udasanzwe, aho Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye ku buzima bwawe. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe na Pasteur Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church rero murazi ko ikorera mu Caramagahahe kujya 12, benshi bahita ngo kumbaho, abandi bakahita ngo kujya amabeni. Ego haroroshe cyane, ufashe bus aho bus zigatirana kujya 11 ucuja kujya 12, ni ntambwe nkenya gusa, winje kujya 12 ukahinjiramo intambwe nkenya gusa ucubona urusengero ruri muri clôture. Ego turagwaye kaze rero muri kiganiro muri iki gitondo, aho uno munsi tuza kuvugana kubijanye n'ivyo tumaze iminsi tuko turasengera. Nuvuga ko uku kwezi k'umunani ari ukwezi ko kuguruza ivyacu. Amena, ko kuguruza ivyacu bizitanye bizibiye. Hari mwemu yo kunanirwa yama igukurikirana. Tuko turasenga kuwa kane no kuwa Mungu, tuko turasenga dukuraho imwemu mbi yo kunanirwa ituma umuntu ananirwa mu buzima, ugasanga ibintu byose biguma byanka kabisa, byanka ni mwemu mbi ibigukurikirana yo kunanirwa. Ugasanga ibintu byose biriko biranga, ugasanga yaba nivyo ukora rimwe na rimwe, ugasanga mbere bikunze, ukazusanga bikunze bitevye. Dufate nka mariage, ugasanga ugize mariage utevye, imyaka yarakurenganye, cyangwa ugasanga n'ubuntu uragira mariage imyaka yarabaye myinshi, bivanye n'iki na cakini za daimoni ziguma zizibira. Muyibuke ko ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 avuga ngo kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ubasha, ni mwe mu mbizantu mu ijuru. Nukuvuga ko tutagwana n'abantu. Nubwo ubona uwo mu mama cyangwa uwo mu papa cyangwa uwo musore cyangwa iyo nkumi umenga ni wari ko arakugwanya, oya si wa kugwanya, ahubwo ni daimoni, ni satani abari ko aragwana urugamba. Rero wewe urashaka kuzoza kwa Mungu tukagusengera, canke ukaza uno munsi naho nyine turaza gusenga. Turafise amasengesho no munsi yagenere mu cengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Amasengesho atangura saa 11 agahera saa 12. Tugira isaha imwe yonyene yo kuba turi kumwe n'Imana, kandi ni umwanya mwiza cyane twama tubona ikiganza c'Imana. Ndagwaye kaze uno munsi, duhagarike ibintu byose satani yashizeho kugira ngo akuzibirire gushika ku masezerano yawe. Urafise amasezerano wasezeraniwe, haheze umwaka, haheze imyaka 3, haheze amezi, haheze igihe kirekire, ariko nuriko urabona ingene azoboneka, azogaragara, azosohora. Kubera iki? Kuko harabaye impwemu mbi izibira. Wibuka ko Daniel yasenze maze abadaimoni bazibira inyishu y'imisi 21. Rero nawe satani ashobora kuba yazibiye ibinabiriya, ugasanga ariho impwemu mbi yo kunanirwa, ugasanga ikintu cyose ukoze urananiwe. N'inzu wubatse yarahengamye, ni muzu washonye washizeho umunuzenya ahatariho, unagoroye ugasanga n'umuraba ushize ahatariho. No kuvuga ikintu, kuvuga ko hari impwemu mbi yo kunanirwa yamiri mu buzima bwawe. Ariko ku kwezi k'umunani si ukwezi ko kunanirwa, uku kwezi k'umunani rero ni ukwezi kuzotuma bikunda. Ego rero ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Uze kuza uno munsi saa 11 cyangwa uzoze kwa Mungu mu gatondo tugusengere kugira ngo nawe wishurwe, kugira ngo nawe utabarwe n'Imana. Kwa Mungu twama dufise amasengesho y'amaba isaha, no kuvuga amiga twama tugira amiga 3. Amiga ya mbere abasambiri zuzuye neza ntiducererwa. Amiga agira kabiri atangura isaha 4 zirenze 45. Amiga agira gatatu akaba saa 10 zenze ku minota 45. Ego satani n'umwansi w'ivyiza kandi arakwipfuriza inabi
kabisa mbi niyo gituma ibyawe bitavansa, nico gituma ibyawe bidatera intambwe. Uragerageza kwinjira mugabo bikanka, uragerageza guheba inzoga bikanka, ukagerageza guheba icaha runaka bikanka kabisa. Wa muri mu mpemu yo kunanirwa ibihe byose, no kwishuri warananiwe, no kwa muganga byaranse, nahehe byaranse, wamunanirwa. Ariko ukwezi k'umunani ni gukuraho zanzitizi zose zituma tunanirwa mu izina rya Yesu Kristo, maze ugatangura ubuzima bundi bushasha, ubuzima bw'uko bikunda. Ubuzima bw'uko bikunda. Ntiwisamareko, ego vraiment ntiwisamareko. Uno munsi uze kuza canke kwa Mungu zoze isaha 11 zuzuye neza. Uno munsi tuza dutanguye amasengesho isaha 12 zuzuye neza, tukaba turangije. Ego ntihagoye, ni mu Cyaramagahahe. Ufashe bus iva mu yindi quartier, nako iva muri ville, nimba uva muri quartier ya kure, iva muri ville aho amabisi akatira, cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa taxi cyangwa nikindi, ukashika amabisi akatira ku 11 ucugira yindi ntambwe ntonya gusa, ucushika kwibarabara ya 12 ningi parcelle zinga yurengana, ukacushika ku 12 biti gimbaho cyangwa ijya mabeni. Ujinjiyemo utaranajinjiramo neza cyane, ucubona urusengero rurabonekaho ruri, ego ruri muri clôture, portail ni ya bleu, ego cyane. Turagwaye kaze uno munsi saa 11 canke kwa Mungu tuzodufise umwanya wiyaguye mbere. Kwa Mungu tufise amiga 3, amiga mbere atangura saa 2 zuzuye neza, amiga agira kabiri isaha 4 zenze ku minota 45, amiga agira gatatu isaha 10 n'igice. Ego urashobora no kujuragirika. Reka ndaguye nimero z'um protocol, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Turagwaye kaze n'ukuri uno munsi saa 11 canke kwa Mungu muri ayo miga. Ntubure kuza, ntiwisamare ku buzima burazimvye. Nawe urakeneye kugirirwa neza, nawe urakeneye gutabarwa n'Imana, nawe urakeneye kubona ivyiza Imana ikora. Ego ntuzikiringa usigaje ngaha ku isi, ntuzave wishugwa hari hasigaye indwimwe ngo uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ntuzave wishugwa hasigaye umunsi umwe ugira uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ariko reka Imana ikwishure hagikunda bigishoboka, ucumva umunezero w'ivyo Imana yakwishuyeko. Kunanirwa vyanke sinzi ko biragushikira, ugasanga waronse amahera, ushaka kuba waronse mission cyangwa wagurishije agaparcela, cyangwa ugasanga wagurishije ikindi kintu, cyangwa ukaba yaronse mu buryo ubu cyangwa ubundi, amahera ukabona ko ufise amahera menshi, imigambi kaba myinshi, mugabo hahera kanya ya migambi yose nta numwe wakoze. Ukiharura wenyine ukaraba ati mbega ibintu byambaye ko nibiki, ukavuga ati mbega barandoze byabaye ngwiki. N'abadayimoni baba baraguteye, abadayimoni bo kunanirwa. Ego ubu turaza gusengera, nuwaronka agafaranga kazi gakora ivyo warugeneye kugakoresha, utera imbere bigende neza. Sinzi ko birashikaho ivyo ukora byose byanka, wakora iki kikanka, wakora iki naco kikanka. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kudasanzwe, aho vyose byahora bikunanira uhoragiye kuvyugurura bikunde bishoboke. Ego ntaco bitwaye nubwo ubu bakure agatike singorane, ko amahera n'amahera nyene nutayari itike ugiye kwishurwa ivyawe, urashaka kuzoyari kwa muganga mbere ukariha yari tayorisha itike, ukariha kwa muganga canke ukayajya bigaherera ngaho. Ariko kandi urashaka kuri hiyo tike ukazukishurwa n'Imana, ukagirirwa neza, nawe ugashinga inahe nk'abandi. Twama dufise inahe za benshi cyane, turafise inahe z'abantu benshi Imana yamigirira neza biciye aho kwishengero rya Hope Church aho mu Cyaramagahahe. Ni benshi cyane bamabishuwe, ni benshi cyane mbere twama tubaha inahe wanashaka nta nubwo dutanga zose, kuko ni nyinshi cyane twama tugira zimwe mu ntahe, ko tutangiye kugira izo ntahe zonyene tukoronka umwanya ngaha ku radio. Twama tugira zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu yama yakoze, yamabikoreye abiwe aho kwishengero rya Hope Church. Ego ndagwaye kaze nawe wishurwe, nawe ugirirwe neza. Erega nawe woyigendesha, ega nawe inzu nk'iyo woyibamwo, ega nawe ijya mbuzo woyambara, ega nawe ijya promotion yironka, ega nawe ivyo wogirirwa neza.
ego arabaja ku bapfumu bakaronka utuntu twaburebure ingo kwa Yesu aronka ivya bien ibirusha vya bindi ibiri hejuru ya vya bindi kuko Yesu aratanga. Hari abantu bakubwira ngo yanga urumva ngo sishobora kuja kwa Yesu ngo urumva ngo ari abantu bavuga umugisha ngo kwa Yesu none Yesu adatanze umugisha gabasha wibaza ko ari nde yotanga umugisha none ko abaja kwa Satani baronka utuntu twaburebure turaho turimo amagogwa n'amarushwa none Yesu arusha Satani wowe natanga byiza kurusha ivyo nibaze baguhende ngo Yesu ntaca atanga ngo urumva ngo Yesu ngo gume gusa wiririra wihana urira gusa urira ubabara oya nurire kabisa wihane ubabare hama Yesu nawe akugirire neza ego none rega hari ibindi bintu navyo utegeza kuguma wiyumvira none iyo mana usenga yoba inaniwe n'Imana yahehe Imana irashoboye irahambaye ingo tugusengere umenye ingene Imana ishoboye kandi hambaye ingo tugusengere ubone ingene Imana yama yakoze vyiza ego yama yagiriye neza abantu benshi cyane kandi naye twama twazibonye ego cyane. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 z'ukwicenda ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi izoba ari tariki 5 z'ukwicenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari tariki 5 tuzotangura isaha 2 zuzuye neza ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana cyo guhimbaza Imana cyo gutazira Imana ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana ndaguhaye kaze ku wa gatandatu w'itariki 5 z'ukwicenda izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana ego urakeneye guhura n'Imana urakeneye kuvugana n'Imana urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije umuntu wese akaca atangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye ndaguhaye kaze ku wa gatandatu egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana izoba ari ku wa gatandatu w'itariki 5 izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5 ndaguhaye kaze isaha 2 ntuzusibe cyangwa uceregwe ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya wurutse bus ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12 ujinjiyemo ucubona ishengero ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu ndagwaye kaze kabisa Yesu aguhezagire ugize akabazo ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 kaze cyane Yesu aguhezagire kaze cyane Yesu aguhezagire nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 Yesu aguhezagire kandi reka mukanya tubakajye ko gukurikirana zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora sintaye zose oya ni zimwe mu ntaye ego ni zimwe mu ntaye si zose ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe ego nawe wumve ko hari abandi bishuwe ego cyane ego si zose ni ntahe zimwe ko tuzishizeho zose nitworonka umwanya ku radio reka rero tubaye zimwe mu ntahe muzumvirize maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka muri studio inyuma y'izo ntahe Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe amen ndabarakije mu izina rya Yesu. Ikintu cya mbere jewe numvise kwijwi jamaze imyaka myinshi atamwana afise numvise ijwi ko ngiye kuronka umwana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe amen. Jewe numvise ejo naragize umusonga ngaha mu rubavu gutya numva birankomereye gose hanyuma turi ko turasenga numva umenga n'umuntu asize utuntu dukanye nja numva merewe neza numva birampindukiye ukuntu numva imbaraga zidasanzwe ntari insanganywe amen yego numvise merewe neza nakize mu izina rya Yesu amen.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Shimwe. Amen. Jewe mpagaze ngahashima Imana. Pasteur yari yavuze ngo tugira amasengesho. Jewe amasengesho ndayagira. Ndayagize ejo ntashe. Satani arantera ngo ngende kurya. Sanga ingya nazaruye. Ndazaruye ndatamira ikiyiko cya mbere. Ntaramira ikiyiko cya mbere numva ibintu bifasha mu muhogo. Biraniga. Ndasubira candareka cangenda gusuka amazi mu gikombe kugira numve ko vyohera. Burya rero ndagenda ndasuka amazi mu gikombe ndayanyoye nza numva biragarutse kandi. Burya rero asubira gutora ikindi kiyiko nyene ndarya. Numva biraje gose re biranize cyane. Biranka yuko subira kuvuga no kumira amate biranka gose. Nguma nzana ibintu bimeze nk'ibiseru nyene birenduka cyane ndavuga ati je none ndabigire gute mbe basha fate ziga nimero ziri kwa burya buntu batanga kwintuzi burya nariko ndatanga ko telefone protocol asenge numva ijwi rimbwira ti wewe guma mu masengesho urimwo kugira mu masengesho yarangiza ndavuga ati Imana none nyene je ngiramfe ko numva merewe nabi nuwo mwana kambaza nibiki bikanka yuko sohora ijwi ngo ndamubwire bikanka Yesu ikintu yakoze ikintu cyaciye kiba mu ico gihe naciye fata y'amazi wasengera ndayanyoye numva biriko bihera bukebuke zangi ikintu naciye nkwana ciye ndaziheba cyangwa y'amazi numva biriko birakora birahera bukebuke no ntivyaheze gose naje ngaha mu muhogo nyene mbabara cyane gose mbabara gose. Rero igihe dutanguye gusenga niho numvise utuntu tuza ngaha mu muhogo dukanye cyane dukanye none ubu amatenda yamira neza ubu renda shima Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe kandi. Amen. Magaze ngomba gushima Imana kubyiza Imana inkoreye isana akanya. Mu kwezi kwa11 naragiye kopegwa inda yabaye jeri, ariko nyuma yo kopegwa ngomba ndahura n'ibibazo mu nda, ariko tuko turasenga nagiye kumva mu mubiri wanje hari bihindutse mwomere Imana mashi. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yego jiwe rero mu bisanzwe nari maze igihe miri binini, ariko rivyo binini nahora mira nababara ngaha ku mutima, ariko ubu nkaba numva byose byakize. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Amen. Amen. Ndashima Imana ibibazo narifise byari birenze. Narifise umutwaro w'ideni ntawupfuye nishyuye ngo nshobore. Hano narifise umutwaro w'umugabo wanje ari mugasha. Uwo mugabo wanje nabonye azopfungurwa ntandwi zibiri zizora adapfunguwe. Amen. Amen. Imana yanyetse neza ko uwo mutwaro w'ideni igiye kuwunkurako. Abasutuye ugiye kunyegereza mumera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe narimaze indwi zibiri ngwaye ntazi ingwara ngwaye iyariyo. Naragiye kwa muganga barampe imiti banyandikira imiti y'ingwara ngwaye, ariko ntaco yashoboye kumarira. Ejo hirya yejo nongira mfatwa bukumbi bugupfa nyene ntari bwo kuba kwisi. Umwana ejo aranjana kwa muganga n'umuntu ugupfa. Bunyashitse kwa muganga Satani Imana ntiyashatse ko ngende ko Satana ntwara. Umwana acaransubiza inyuma bamaze kunyandikira imiti. Burya umwana ansubije inyuma ndashika muhira. Shize muhira n'ubundi nabaye wo gupfa ntazi ibigira binyice ivyo ari byo. Burya niho ntakambira abana ndababwira ati bane banje. Je ndumva ku buzima bwanje tarugwa kwisi. Ni muntabare munjane ku mahombi canke ku masengesho. Je mfe nituye mu maboko y'Imana. Burya Imana ntibanyankiye baranzanye. Abana baranzana ngaha bagiye kunzana ngaha mwijoro. Nukuri sinaryama ngo sinzire. Naho ntaratora itiro neza ndumva ico Imana yankore ndumva ico Umwami Yesu yangiriye.
nukuri harazi ibintu munda nkabitera nkagujya ntera igise c'umwana ariko kugeza aho bansengeye ejo mwijoro n'ubu nkaba ngarutse hari ikintu cari mu rubavu aho ntanguriye gusenga ico kintu naciye numva Imana igisize ku biganza numva kiragiye cari mu rubavu cariko kiracumita nk'icumu. Amashimwe noshimira Imana Mana mushobora byose Yesu nyaguhora ku ngoma urakoze gushikana n'aka kanya n'izisaha mvuze ndamwizeye mu izina ryawe urakoze. Amen. Amen. Ni gihe cyo guhindurirwa ibihe. Uyu muvyeyi ejo yaje bamufasha ari babiri abari bahari baravyibuka. Huyu mama jana alikia wakimkamata ni wawili. Sasa nashangaa gisi anatembea vizuri. Angalia mambo Yesu anatenda. Amen. Amena. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Nanjye mpagaze ngaha naje mbabara umugongo none wakize. Amen. Amen. Umunsi ngenda kubyara umwana nagiye kuri Hope barambwira ngo ntiharagera kandi nagiye mfise ibise baca bantera urushinge rugabanya ibise candataha hageze nko mu masaha 2 y'ijoro igisa kiramfata cye mubyarira ngaho mugahahe mumera Imana icyubahiro. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi nahe zagize icyo zigufashije aho uri hose, kandi nizere ko nawe wumvise ko Yesu yogira icyo akoze ku buzima bwawe. Ego ndagwaye rero kaze kugira ngo nawe uzugirirwe neza. Yesu arifuza kugirira neza. Uno munsi ndagwaye kaze isaha 11 kugeza isaha 12 tuzakuba turiko turasenga. Ndagwaye kaze aho nyene mu Cyaramagahahe ku ishingiro rya Hope Church. Ndagwaye kandi kaze ku munsi wa Mungu niyo tuzositura ikigira kane cyama gituma abantu bananigwa. Icyama gituma abantu bananigwa twavuze ko tuzokwiga ibintu bitanu bituma abantu bananigwa. Ndagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu ikintu kigira kane niho tuzogisitura, tuzocomora, tuzogihagarika, tuzogiturira kugira ngo ubushobozi bw'Imana bugomba gukora ibintu bishasha mu buzima bwawe ntibubure gukora. Ego kabisa. Ego wama wifuza gukora ibyiza mugabo ugasanga ibi byagutangiye imbere. Wama wifuza kugira intambwe mu buzima mugabo ugasanga nturi kuratera imbere, uguma handi, uguma muri bwa buzima mbere wanashakura ukaheba ugasanga wasubiye inyuma. Ego ku munsi wa Mungu rero tuzogusengera. Turafise amiga 3 kwa Mungu twinjira saa 2 tukagira andi miga ya saa 4:45 tukagira andi miga isaha 10 zirenze ku minota 30. Ndagwaye kaze rero urashaka kubutahazi neza nsoye kandi ndahakugenekereze ni mu Cyaramagahahe ku 12. Uvuye kuri station aho amabisi akatira ni ku 11 ucugira intambwe nkenya ukinjira ku 12. Ugeze ku 12 ucubona ishengero ukinjira muri ibarabara rya 12 ucubona ishengero ni rirerere gutya riri muri clôture hari na portail ya bleu naho nyine niho ku ishengero rya Hope Church. Ndagwaye kaze kabisa ntubure kuza yabo no munsi saa 11 kugira ngo usengegwe canke kwa Mungu ayo masaha twavuze. Urashaka kujuragirika ndagwe nimero zo mu protocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Urashaka kucumubaza akugenekereza canke n'ikindi kibazo ubufise arakubwira neza cyane. Reka ndakubwira izindi programme dufise. Twama dufise amasengesho adasanzwe, amasengesho karago yamaba kwa 3 mu gatondo. N'amasengesho meza cyane abantu benshi bamaze kuhabohokera, abantu benshi bamabona igitangaza kandi benshi bamabashinga intahe z'ivyo Yesu yakoze ku buzima bwabo. Ni benshi cyane. Ndagwaye kaze kwa 3 saa 3 dutangura saa 3 gushika isaha 7 saa 3 gushika isaha 7 kugira ngo umuntu acagenda kumbure mu mirimo hirya no hino. Ndagwaye kaze rero kugira ngo Yesu akugire neza. Ndagwaye kaze kugira ngo Yesu agutabare nawe. Ndagwaye kaze kugira ngo Yesu akwiteho nawe kugira ngo nawe bigende neza. Ego cyane. Yesu aguhezagire. Reka mukanya no ndabaye akajyo gukurikirana aka karimbo ko muri Hope Choir. Ego nikora mu ishengo rya Hope Church. Inyuma aka karirimbo tugaruka muri studio kugira ngo tubasezere.
barakoze cyane rero abarimvyi b'ishengero rya Hope Church akaba ari Hope Choir ego barakoze cyane sabahezagire kaze rero ndagwaye kaze kuri no munsi rero isa 11 canke kwa Mungu turafise amiga 3 kwa Mungu twinjira isazi 2 tugasura kandi tukagira amiga gira kabiri amiga gira kabiri injira saa 4:45 amiga gira gatatu injira isaha 10 zenze ku minota 30 ndagwaye kaze reka ndakubwira ikindi kintu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi twama dufise igikorane cy'amasengesho cyo guhura n'Imana ego ndagwaye kaze kuri wa gatandatu wa mbere w'ukwezi zo bari tariki 5 z'ukwicenda aho tuzotangura isazi 2 gushika saa 4 n'igice zo turangije na miga adasanzwe y'amasengesho yo guhura n'Imana urifuza guhura n'Imana ubona ubwiza bw'Imana wiyegereza Imana ubonane n'Imana mu buryo bw'impemu imbona nkubone ego ndagwaye kaze nawe kugira ngo Yesu akugirire neza ego ni benshi cyane bipfuza kuronka kajyo nkako ko guhura n'Imana nibihe byiza byo ko utangurana ukwezi no guhura n'Imana ego cyane itariki 5 izo bari kwa gatandatu isazi 2 zuzuye neza tuba dutanguye amasengesho adasanzwe yo guhura n'Imana reka ubwiza bw'Imana bukwegere reka ubwiza bw'Imana nawe ubwegere winjirane n'Imana Imana iba muri wewe nawe mu Mana ego ngo nimaguma muri jewe ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe ngo musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno ndagwaye kaze rero kuri uwo munsi naho nyene kugira ngo nawe uzubwirirwe neza witabweho n'Imana ikintu cyose uba utibutse mu byo twavuze canke ukajuragirika gatonya wandika izo nimero nyene uraza kubaza mu protocol 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 ego biroroshe cyane Yesu aguhezagire umusi ugira umusi mwiza wo kwitabwaho n'Imana vuguti amena ego wo kuronka inyishu yawe vuguti amena uko ya dossier yawe bayisinya vuguti amena yuko ya nyishu yawe uza kwironka vuguti amena Yesu aguhezagire cyane wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero ya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.